binezwe nukuri bakazogenda babibonye. Gira umwete wo kuraba ivyo arivyo. Amen. Utunze igitabo ca Bibiliya, wagiriwe n'ubuntu umenya gusoma no kwandika. Gira umwete wo gusanzura uti je ndashaka kumenya ibi bintu vy'Imana. Gira umwete. Mose yaramaze kugendana n'Imana. Ufashe dusenge. Data mu izina rya Yesu nganje ni yawe icubahiro n'icawe. Tuzanywe no kugushima no guhesha icubahiro. Tuzanywe no kumva ivyo uvuga mu buzima bwacu, ku buzima bwacu. Tuzanywe no kukureka ngo ube Imana natwe tube abantu bawe. Tuzanywe no kukureka ngo ube data natwe tube abana bawe. Tuzanywe no kwitegereza ubwiza n'ubukuru bwawe. Tuzanywe no kuraba ineza yawe kandi ngo turabe urutoki rwawe rudutumbereza bariho twerekera. Tuzanywe no gusezerana nawe no gukomeza ubucuti bwacu nawe. Tuzanywe no kurushizaho kuzuzwa inkomezi kugira ngo tube muri ino si tutarabisi. Tuzanywe no kugira ngo imitwaro n'ibindi bibazo biremereye umwe wese muri twebwe bimuveko kuko wadutangiye ikigutsi. Tuje kugira ngo ugirire neza umwe wese muri twebwe. Tuzanywe no gushira hejuru kandi nico gituma ari wewe wenyene Yesu Kristo uganje ngaha. Tuzanywe n'inganji yawe kandi nta yindi nganji nimwe ifise ububasha muri twebwe. Icubahiro n'icawe, ubana natwe n'ubu nyene, ubana natwe nuhabwe icubahiro. Turakuragije byose, turakuretse umwanya wo gusangira ijambo ryawe mu izina ryawe ryera. Turasengeye ivyo byose tumaze kuganira n'ivyo tumaze kumvira hano kugira ngo ivyo ugomba byose bitubeko, ivyo utagomba navyo ntitukanabibone. Tubisenze mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ishimwe. Ndabire kano kantu. Abari ndani murakabona, abari hanze mwese yigore akabona uko muhaguruka, sinzi ngene bigenda. Reka ndagusangeyo. Okay. Mwe mubona ragaki. Mubona ragaki. Iwanyu rimwe ryandikwa gutya. Hariho umbwiye ngo ni igiharuro rimwe. Mwebwe iwanyu rimwe ryandikwa gutya. Kimwe cyanditse uku iwanyu. Halo. Wewe urabona aho uri? Ndaba neza rero. None aho uri ntuhabona. Ubona ari mugabo je kuri jewe ni rimwe. Kugira nawe bibe rimwe banza kuza guhagarara hano mpagaze. Nibyo sivyo? Kugira ngo nawe kikubere rimwe. Oya uri ngaho ntibikunda. Uri ngaho birakunda. Ubanza kuza guhagarara hano jewe mpagaze. Gatsangira ijambo ry'umutwe rivuga ngo ngwino urabe Yesu ntiyahindutse araciyerekana. Haleluya. Kuri bamwe babona Yesu nk'uku ariko bivana naho bahagaze. Yesu ntiyahindutse. Niwaza ugahagarara ngaha mpagaze uraza gusanga ari igiharuro rimwe kandi uru rupapuro canke iki sico kizoba cahindutse. Ni wewe uzoba wahinduye aho uhagaze. Allo. Iki nikiza guhinduka. Ni wewe uza guhindura aho uhagaze. Ni wewe uza guhindura ta position. Turi kumwe? Amen. Abantu mumaze iminsi mubona Yesu
Yesu ari nimero ya mbere mugasanga hari ibindi byamurushije inkomezi, ndagutumiye hindura ikibanza uhagazemo, uraza gusanga Yesu ari number 1. Nimero imwe. Turi kumwe bantu mumaze iminsi mufise ibindi byahavuye birusha ikibanza Yesu, ni kubera nyene utari kuramubona ko ari wabiruta. Hindura aho uri, uraza gusanga Yesu abiruta, hanyuma uraza gusigara umurutisha byose. Bisaba guhindura ikibanza uhagazemo. Hello, Imana ishimwe. Kandi Yesu ni uwera vrema. Imana ishimwe. Ngomba kukubwira Yesu kino gitondo, ngomba kuvuga Yesu. Haleluya. Ngira uri hafi yawe wumvirize gushika umuhishuriwe ukundi utari bwamumenye. Urindire mpwemu yera ariteguye kubikubwira. Amen. Haleluya. Usoma amajambo y'Imana mu Vyahishuriwe Yohana igice ca 5 cose. Ivyahishuriwe Yohana igice ca 5 cose. Urupapuro rw'amajana 281 isezerano rishasha. Yohana yerekwa umwagazi w'intama w'Imana. Ijambo ry'umutwe ni ngwino urabe, Yesu ntiyahindutse araciyerekana. Amen. Ubutumire ngwino urabe, Yesu ntiyahindutse araciyerekana. Mana ishimwe. Hano haravuga ngo Yohana yerekwa umwagazi w'intama w'Imana. Mbona igitabo mu kuboko kw'iburyo kwivyagiye kuri ya ntebe, canditswe imbere n'inyuma, kidombagijemwo udushasharandwi tukimatanije tudomyemwo ikimenyetso. Burya ndakubwira uri kurerekwa ukabona nk'ikintu nk'ico, urashobora no guca uvuga uti ibi byo binshiriyemwo n'ibiki. Je ko nariko ndaririmba narahariwe naracunguwe, ukaja ubona igitabo kirimwo udushashara. Waravye nabi nawe woca uzinga ibitabo kitahi uvuga uti je aha hantu sinzi amajini aha. Ibi ntanguye kubona byo nibiki, iyo mfuma mbona na Bibiliya. Yemwe abagomba kubona Yesu. Halo. Kanura. Ongere urindire. Imana ishimwe. Ndakwifurije kubona Yesu. Ndakwifurije kubona ubwiza bw'Imana. Yesu araciyerekana. Yesu ntiyahindutse. Yesu ni muzima. Amen. Kwari muzima rero birashoboka ko abonwa. Kwari muzima birashoboka ko abonwa. Amen. Murongo wa 2. Mbona umumarayika w'inkomezi nyinshi asemereza ijwi rirenga ati, ninde bibereye ko azingurura kirya gitabo ngo amene ibikimatanije? Ntihagira uwo mwijuru canke uwo kwisi canke uw'ikuzimu ashobora kuzingurura ico gitabo canke kukiraba. Nanje nditswa cane nuko hatabonetse ubereye kuzingurura ico gitabo canke kukiraba. Umwe muri ba bakuru arambarira ati, ntacurira, ehe intambwe yo mu muryango wa Yuda, umunago wo ku gishitsi ca Dawidi yaranesheje ngo azingurure igitabo amene ibikimatanije ndwi.
Aleluya. Byari bigoye kwiyumvira yuko kuraba icyo gitabo biza kuvamo kubwirwa iby'umwagazi. 6, mbona hagati ya ntebe na bya binyabugingo bine no hagati y'aba bakuru umwagazi w'intama ahagaze asa n'uwishwe, afise amahembe ndwi n'amaso ndwi, nibyo mpwemu ndwi z'Imana zatumwe kwama zija mu isi yose. Ubona umwagazi asa n'uwishwe, vuga uti jewe sinzi ibintu mbonye, ariko Imana ishimwe izi gusobanura ivyo yerekanye. Murongo w'indwi, araza agikura mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye kuri ya ntebe, amaze kwabira ico gitabo by'abinyabugingo bine na ba bakuru 24 baca bikubita imbere y'uwo mwagazi bafise inanga bose n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu niyo gusenga kw'abera. Baririmba indirimbo nsha bati birakubereye kwabira igitabo no kumena ibikimatanije, kuko wishwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe ukabahindura ubwami bw'Imana yacu no kuba abaherezi bayo, kandi bazoba abami mu isi. Ndaraba numva ijwi ry'abamarayika benshi bakikije ya ntebe na bya binyabugingo na ba bakuru, itigiri cyabo cyari amasinzi n'amasinzi n'ibihumbi n'ibihumbi, bavuga n'ijwi rirenga bati umwagazi yishwe abereye guhabwa ububasha n'ubutunzi n'ubwenge n'ubushobozi n'icubahiro no guhimbazwa n'umugisha. Kandi icaremwe cyose cyo mu ijuru no mu isi n'ikuzimu no hejuru y'ikiyaga n'ibiri muri byo byose numva bivuga biti ibyagiye ku ntebe bo n'umwagazi w'intama umugisha ubu wabo n'icubahiro no guhimbazwa n'ububasha ibihe bitazoshira. Kandi by'abinyabugingo bine biravuga biti amen. Bano bakuru bikubita hasi barasenga. Mani hapi icubahiro. Iyerekwa ryiza ryabaye kuri Yohana, abona Yesu amuhishurirwa, aleluya, amuhishurirwa uburyo bundi, amuhishurirwa ari kimazi, amuhishurirwa ari umwagazi w'intama wabazwe wishwe, amuhishurirwa ubukuru bwiwe, amuhishurirwa uguhimbazwa kwiwe no gutazirwa kwiwe, amuhishurirwa icubahiro ciwe kirengeye ibindi byubahiro byose. Hanyuma abona ibyo byose mu buryo twasomye bumeze nk'ubutangaje, ariko muri ubwo buryo nyene butangaje Yohana abona Kristo Yesu kandi ahishurirwa uwari. Aleluya, Mana ishimwe cyane. Rero Pawulo yaravuze ngo jewe ngo ni simbere n'ukwitwa intumwa, ngo ngo arazuka mu bapfuye, ngo nibwo butumwa bwiza tubabwira, ngo yiyereka intumwa, ngo yiyereka n'abasaga 150. Jewe ngo nyanyiyeretse meze ngo nk'umwana w'icenda, ngo nta nubwo bimbereye n'ukwitwa intumwa, ariko naramubonye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ni inkuru inshimisha mu mutima yuko Yesu amaze kuzuka, kuwa kane turafise urubanza tugomba kubatangariza rwa sansi. Tuzoza ngaha tuzohimbaza umwami Yesu mikorane bibiri. Imana ishimwe cyane. Tuzozikorane ca mbere n'ica kabiri, tunezererwe Yesu yatsinze urupfu mbere yasubiye mu bwiza bwiwe. Imana ihabwe icubahiro cyane. Haleluya. Itangazo riraheze. Haleluya. Hanyuma kandi amaze kuzuka yariyeretse Mariya Magadalena, Imana ishimwe. Hanyuma ariyereka ba Petero bagiye kumva, ariyereka n'abigishwa b'Emawusi bari mu nzira, ariyereka n'intumwa zikoranye Toma atarimwo, ariyereka n'intumwa zikoranye Toma arimwo, ariyereka n'abandi 150
ngo n'abasaga. Imana ishimwe cyane. Ariko ibyo ntibyahagaze. Paulo nawe mu gihe ciwe inyuma y'imyaka nka 70 Paulo ahishurirwa Yesu ngo umuco mwinshi umurasira mu maso, ari mu nzira agenda guhama intumwa, ari mu nzira agenda kwica abizeye Yesu, ngo yikubita hasi. Yikubise hasi ngo yumva ijwi riramubwira ngo Sawuli, Sawuli. Yari acitwa Sawuli. ngo mamiriki. Nawe aramwishura nk'umuntu nyene yashitse mu yindi si, ngo urindega mwami. Niwumva iyo mvugo y'umuntu yaragiye kwica abarondera uwo mwami nyene. Wese akwiyeretse imvugo zirahinduka. Gutahura kuba kwamaze guhinduka. Turakeneye kumubona Yesu. Turakeneye guhura nawe Yesu. Ibintu birahinduka iyo tubonanye na Yesu. Haleluya. Mana ishimwe. Ndavyibuka umunsi jewe nabonanye na Yesu mu buryo yambwiyemwo yuko nzoba umwungere. Ntiyambwiye ngo nzoba umwungere, yanjanye ahantu hari ngo umukuku wiwe acambwira ngo ninda wumurabira. Kuva umunsi ikintu ca mbere ushobora gusigura, ndibuka yuko umuntu yasanze naraye ndose izo ndoto ni Emeri. Jewe urya Emeri ndamukunda kubera yaramfashije mu minsi ya mbere y'agakiza. Twarafatanye mu ukuboko, utwana tubiri twose twakira daga mugabo tugafashanya. Imana ishimwe cyane. Ndamubwira nti cyari ibintu narose, ico kintu no kubarira cyambere nashaka kukubwira nyene, cyambere cambaye, icambere umutwaro nari mfise bwakeye waheze, numva amahoro yose yaje. Ica kabiri sinasubiye kubona horana. Kandi ibyo bindi sinari ndabizi, sinari nzi ko bizova mwibi mubona n'ibindi ntarabona biri imbere. Oya sibyo ntabyo nari nzi. Mugabo vraiment ubuzima bwanje bwarahindutse nka Sawuli avuga ngo urindega mwami, akavuga ngo urindega mwami, agiye atwaye ivyete byo gusaba abakristo ngo abice abitekeye. Hura na Yesu ubuzima burahinduka. Hura na Yesu imbono yawe irahinduka. Hura na Yesu kumva kwawe kurahinduka. Hura na Petero ku kiyaga yasubiye kuroba. Nujye nyene yahuye nanje. Haleluya. Angarurira mu nzira ntarasubirayo. Hanyuma kumwe yamubwira ngo ragira umukuku wanje, ragira imyagazi yanje n'ibindi atabanje kuraba ko yari yasubiye hariya. Nanje niko yambwiye, atabanje kuraba ko uko nari umunyantege nke, ariko asaba inkomezi ngo singwe. Ankura muri izo ntege nke anjana ahantu nahandi wa muntu. Ukaba ugomba agakiza, ukaba ugomba guharirwa, ukaba ugomba kuzoja mw'ijuru. Nta yindi nzira, inzira niyo imwe. Imyaka myinshi umuntu amaze akoze ibyaha nikura ibyaha vyiwe. Abantu benshi bagukomera amashi ntibagukura ko urubanza imbere y'Imana. Kwambara neza ntibigukura ko amafuti wafutanganije. Kuba umaze imyaka 6 bihevye ntibigukura kwicaha. Ikigukura kwicaha n'amaraso ya Yesu. Niryo jambo ry'Imana twasomye. Haleluya. Ushobora kuvuga ngo naciye ndabiheba, ngo ryari tabi narariretse, zari inzoga naraziretse. C'est bon, ni vyiza, ariko kugira ngo wozwe bisaba amaraso ya Yesu. Ngo ndamubona ari umwagazi yishwe, uwo mwagazi umenyera ziriki, uwo mwagazi umenyera yehowiki, uwo mwagazi yazize ivyaha vyawe. Umuhishurirwe Yesu, umenye ko Yesu yakubambiwe, umenye ko Yesu agukunda. Kandi reka hari ikindi, ngo nta wundi yari yabonetse yoshobora kumatura cya gitabo, nta wundi yari yabonetse yoshobora guhangara ibyo Yesu yaje gukora. Ibyo uwundi wese womenya, wokubaha, wokwizera, wobitsa ibyawe atoshobora gukora. Yesu yaje gukora bijya ata wundi n'umwe yobikora. Haleluya. Imana ishimwe. Nimuraba ubukuru bwiwe. Mwijuru bose ngo barunama, ibinyabugingo birapfukama, abamarayika barapfukama. Tout le monde
leurs genoux sauf un pécheur. Bose baramupfukamira havuyemo umunyabyaha, abimenye atabimenye. Nawe arabiraba arabona ko hariho bamwe bapfiriye mu bugatarare, yemera gutanga yiwe maraso wakureho ibyaha by'abari mu isi. Muntu w'Imana, urashaka kubana n'Imana ubona icyubahiro ciwe, niwemere wozwe ibyaha, niwemere ukurwe kw'imvuto za Satani, niwemere ukurwe kw'ibyo wagabitanije, niwemere ukurwe nk'umutima ugabitanya, niwemere Yesu akugirire neza. Change ta position, hindura igihande wari uhagazemo uhagarare mu rundi ruhande, urabona kugira neza kwiwe. Haleluya! Yesu ntiyahindutse, ni muzima. Kandi hari abantu bavuga ko bagabo bari mu byaha. Ndakugiriye inama, abaguhenze uzubabwira uti ndaguhinyuye. Yavuze ngo mba ahantu hera kandi mbana n'abera. Hello, mba ahantu hera kandi kwishishitira k'umuntu ni ukwihagarara ko kwiwe byari gutuma yemerwa n'Imana. Yesu ntiyari kurinda kubambwa, ariko mumenye icyatumye abambwa nugira ngo wihanye ahariko abohogwa, kandi ntaharira gusa arabohora. Ngo Yohana abona ngo imibavu iri kwiradugira kuri Yesu imoga neza, ngo iyo mibavu nayo ngo kwari gusenga kw'abera. Ugusenga kwa bande? Nawe ugusenga kwa bande? Kw'abera. Haleluya! Uragomba gutera Imana icubahiro. Ngwino duhishurirwe Yesu. Haleluya! Mbega mpagarare hehe? Numubona gute? Reka ndagutundagurire gatoya. Mana ishimwe. Igihe Mose yabona Imana mu gisaka shaka umuriro, Mose yarasanganywe ukungena akeneye Imana, ariko hari ikintu yagize ngo yabonye igisaka caka kidatemuka, acahitamwo ngo kuraba ibyo ari byo. Nagira ngo ndakwibwirire, gira umwete wo kumenya ibyo ari byo. Abatabinezwe nukuri bakazogenda babibonye. Gira umwete wo kuraba ibyo ari byo. Amen. Utunze igitabo cya Bibiliya, wagiriwe n'ubuntu umenya gusoma no kwandika. Gira umwete wo gusanzura uti cyane ndashaka kumenya ibi bintu by'Imana. Gira umwete. Mose yaramaze kugendana n'Imana. Mose abwira Imana ati ndagusabye jewe unyereke imigendere yawe. Imana iramubwira ati mwewe Mose, je naragushimye kandi ndakuzi no mw'izina. Mose ndabigushimiye cyane ko wemeye no kuzogendana natwe, ariko ndagusabye unyiyereke. Mose yari yarabonye Imana, ariko asubira gukenera kubona Imana. Haleluya! Kudahazwa, kudahimba, kumenya ngo hariho ahandi hantu nkeneye kubwira. Haleluya! Guhagarara muri ico kibanza c'umwana muto, yemera ko gifise ibindi akwiye kwigishwa, yemera ko gifise ubundi bwiza bwa Yesu ashaka kumenya. Maze Imana iramwishura, iramubwira ati hariho ahantu hari igitandara, uzuhagarareho. Igitandara ndagufinze ninde muri Bibiliya? Ni Yesu. Haleluya! Hanyuma mugabo kandi Yesu ni iki? Ni jambo Imana. Haleluya! Ganiriza uri hafi yote, wewe fata umwanya unganike ijambo ry'Imana ku munsi. Ntakwishure, inyishu nizamwigisha. Haleluya!
ariko ndakubitsemo ikibazo, twe nawe hariho ukuntu twabona Imana ntitunayimenye, kuko ugiye ubona umwagazi yishwe utasomye umwagazi yishwe, ndakurahiye utazovangirwa. Turavuga iti ibi bintu vyo nanguye kubona, uyu ni Satani ragira hitana umuntu iwacu, ishwi iwacu nta kimazi kihava, naho shwe wagira ubwirwe Yesu. Soma ijambo ry'Imana, ishuri ku ijambo ry'Imana, uzobonamwo Yesu. Amen. Bantu b'Imana, Imana igomba kutugeza ahantu hakomeye, ariko ntibikunda tukiri abo turi, ibanza kuduhindura. Kandi kugira ngo iduhindure tubanza kubyemera. Amen. Icya gatanu, umuntu yitwa Yakobo. Yakobo ngo ariko aragira urugendo rwiwe, ngo abona icuririzo, aryamye asinziriye, ngo yiseguye ibuye. Ariko yisegura yabwiye Imana amajambo akomeye ati, jewe ukamura urugendo rukambana amahoro, nkabona jewe ndasubiriye ndagarutse ibyanje biragenda neza. Yarafise bene uwo mutima ngo nzoguha ikigira 10 mu bintu byose ntunze. Nta bwirizwa ry'ikigira 10 ryari bwasohoke, wari umutima wiwe gusa. Ngo ibyo uzogenda urampa byose nzoguha ikigira 10. Yarafise umutima wo gushima. Haleluya. Hagarara mu kibanza cyo gushima, wibuke ibyo Imana ikorera ubuzima bwawe, ukiri kuratazi ruhimbaza Imana, ukiri kuribuka ko ari uwama gutabara, ko n'uno munsi utaza guhamagara banaka canke kurya ideni n'imikopo canke kugira ibindi bintu, mugabo yuko ufise uwama gutabara, uzobona Yesu. Alo. Imyiyaranjo iramaza abantu. Ibintu biti imyiyaranjo na nyaranja yarazimye. Bantu b'Imana, imyiyaranjo irakuraho kwizera Imana. Hariho abantu Imana yari gutorera inyishu y'ibibazo byabo, mugabo ntibafashe umwanya wo kuyirondera no kuyirindira. Waciye wibuka ko hariho sirike, ucuragenda barakudenesha, nawe uyabona. Waciye wibuka ko ufise umugira neza ahantu wumvise ngo agira neza canke yigeze kuguha, uba ari ubwira, uzoryoherwa umunsi umwe ubwiye umuntu wibaza ko afise ibintu, agaca akubwira ngo nta kintu mfise, nta kintu mfise, kandi ntuzi umurenganya naca aba afise. Ubwo icyo umuntu afise aragitanga, kijya udatanga ntaco ufise. Alo. Shima Imana, nezererwa ivyo yakoze, ibuka ubukuru bwayo, yizeza imitwaro yawe, kuko wibuka ko ariyo mutabazi yama gutabara, uraza kubona Yesu ahandi utari bwamubona. Amen. Haleluya. Ikindi, umugabo yitwa Zakayo yumvise ngo Yesu ariko arakora ibintu ajamu, nk'uwo kumva ati hani Ngozi burya hadutse umuntu ariko arakora ibintu. Hanyuma ngo none uyumva araje mu bugufi bwiwe, aravuga ati wapi jana nivyo kunda mubona narijya gugu ry'abantu, ngo aca yirukanka imbere, ngo acara abantu ari giti arurira kugira ngo arabe Yesu. Hello. Ndashaka kubwira ngo rondera igiti wurira kubw'ubugufi bwawe. Rondera igiti wurira kubw'ubugufi bwawe, umwete wo kurondera gukura. Alo. Rimwe Imana irantetereza iyo nafashe umwanya wo gusenga bene uwo, bavuga nti Imana je ndumva mfise ubugwaneza buke, ndagusabye untabaze ubugwaneza. Ubugwaneza bwanje buherana n'ijambo ryiza, iyo haje ribi uca bumperana na karorero. Mana mfasha, ubugwaneza bwanje buherana n'igihe nduhutse, iyo ndushe buca bumperana.
Yesu ntabaza ubundi bugwaneza ntararonka. Nama mbona nyumva ndashobora kumushingira intahere nkabwira nti nawe murondere nanje ndamurondera. Rondera ugukura, rondera igiti wurireko kubwo bugufi ureha gute. Kenshi ndafise byinshi ndamwibukamo. Yesu numva afise urukundo ruke. Hari ibintu byamaze nk'urukundo, hari ibintu byankomerekeje, numva urukundo rwanje rungabanukana, canke naho numva ubwo naronse rutangana n'ubwo nkeneye gutanga. Nkuza mwami ngirira neza mu rukundo. Iyo bigukoreye umenye neza yuko inyuma yo ngaho no hagati muri ibyo utegerezwa kubona ubwiza bwa Yesu utari bwabone. Rondera igiti uhagarare ko Zakayo, rondera igiti wurire, emera wurire. Zakayo ntibyari byoroshe, nawe ntibitegerezwa koroha. Abantu benshi baragwaye amayesitoma batisonzesheje, abandi nabo barakomeye ariko nta nuko bagomba kwisonzesha. Rondera umwanya udasanzwe usenge. Abandi bama kwa muganga bidatewe n'iminsi bamaze basenga. N'ubusa burazigwa rero. Funga iminsi 5 imbere y'Imana usenge. Funga iminsi 10 imbere y'Imana usenge. Fata konje na kare no kukazi bo kwirukana. Ufati konje kurondera Imana. Zinduka ibitondo 6 ngaha usenge kugira saa moya witahire. Urira igiti Zakayo uramubona Yesu. Ikindi Imana ishimwe. Ikete kabiri ry'Abikorino 6 rimwe kugeza kuri 2 ico sozerera. Kabiri ikete rya kabiri ry'Abikorino 6 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2. Kandi ko dukorana nayo turabinginga nimuherwe ubuntu bw'Imana gupfa ubusa, kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamwo ndakumvise, no ku munsi wo gukirizwako ndagutabaye. Ehe none mu gihe cyo kwemererwamwo, ehe none n'umunsi wo gukirizwako. Wizere ko ari igihe cyo gutabagwa. Imana ishimwe. Ico nacise ngo ntiduherwe ubuntu bw'Imana gupfusa. Imana yahaye ubuntu abantu bayo, hanyuma iravuga ngo nimusabe. Nawe ugaca uvuga uti abaza ko ibyanje bitarimo. Imana igatanga ubuntu ngo tugire dusengera abagwayi, nawe ugaca wimvira uti musengere. Akaza ngo bamusengere, hanyuma akiri hano imbere agaca program umunsi wo kuja kwa muganga. Narigeze kwakira umuntu ntihari ngaha, ambwira ngo mbise ikibazo bise ingwara nshaka mumfashe gusenga. Hanyuma ashitse ndamubaza ngo nshaka mufashe gusenga kukwira ngo ndafise ingwara ngo kandi ngo nari nshaka kuzoja kwa muganga, none nashaka mufashe gusenga. Cyo ndamuhitisha, ushaka tugusengera uronka amahera yo kuja kwa muganga cyangwa ushaka tugusengere ukire ngo ndonka amahera? Ndamubwira sawa, jewe rero kushaka amahera dusengera amahera, ubwo ibyo gukira ntabyo uvana hano kubera si byo uri kurarondera. Erega Yesu yavuze ngo genda ukwizera kwawe kuragukijije, genda bikubera uko nyene wizeye. Ariko hari ikindi shaka kuvuga, nuko ubuntu bw'Imana ari bwinshi kuri twebwe,
ntubupfishe ubusa. Yesu yararishe, Yesu yakoze ibikomeye, woguma wikorera ibyaha kubera iki? Inshuro Yesu ntiyakubiswe, mbega ntiyabambwe, ntiyahonzwe imisumari mu biganza, ntiyavumwe amate mu maso, ntiyatwawe icubahiro, yaziriki, yariko acungura wewe nanje. Niwizere ivyo Yesu yakoze. Amen. Hagarara mu kwizera. Nukuri utizera ari ibintu bidapfa bikunze. Ndagejeje aho Imana ibahetseke. Mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi rimpamagara ngo nozwe n'amaraso yawe. Nditavye ndaje mukiza, amaraso wavuye anyoza ntunganye. Imana ishimwe. Gaturika amaso yacu dusenge. Gatumira umuntu avuga ati Imana ishimwe ko Yesu acemera kwiyerekana, ndagomba nanje kumwakira kugira ngo ndonke ubuzima busabanye nawe, ndonke ubuzima bufitaniye nawe imigenderanire, azaranganiriza, azarabana nanje, ampanure, angira inama, ankure mu byaha. Namba urimwo wokiritse ikiganza aho wicaye kugira ngo nawe wakire Yesu. Nimba hariho n'uwundi nakiritse ikiganza kugira tumubone, tumufashe gusenga, uragomba kwakira Yesu. Haleluya. Abakije ibiganza nguriya hariya yanje ndamubona, umutwakirire. Egera inyuma gatoya Irene. Muhisemo neza. N'umunsi Yesu yahisemwo kubagirira neza. Namwe yabashoboje kuvyuka muri bazima, abashoboza no gutumbera rino rembo kugira ngo abinjize mu bwami bwiwe. Nukuri ntimuzokwicuza, ndabaremesheje. Nta n'umwe yahuye n'agakiza ka Yesu Kristo ngo avyicuze atabanje kuba ari wahemuka. Yesu ntahemuka, abantu nibo bahemuka. Ndatumiye abari mu kibanza niko ndababwira kugira ngo mubandanye mwisengera, mubike amaso yanyu. Niwiyumvire position yawe, uhagaze hehe? Mbega ikibanza uhagazemo kiragushoboza kubona ubwiza bwa Yesu? Kiragushoboza guhishurirwa Yesu ukeneye? Kumbura ukeneye Yesu mu bijanye n'ivyo kugororoka. Kano kanya ushobora kuba ukeneye Yesu mu bijanye no gukira indwara. Ushobora kuba ukeneye Yesu mu bijanye no gukora ibikorwa byawe bya misi yose, business yawe. Waba ukeneye Yesu mu bijanye n'ingene wotunganya urugo rwawe neza. Waba ukeneye Yesu mu kuronka ubwenge. Waba ukeneye Yesu mu vy'amashure wiga. Waba ukeneye Yesu mu vy'uburyo bwo kubaho misi yose. Wumva ushaka kwizera Yesu. Waba ukeneye kumenya Yesu kundi. Ariko kandi ndagutumira unamurondere kumenya igihe ciwe, kuko ijambo ryiwe ryavuze ngo ehe none n'igihe cyo kwemererwamo. Ehe none n'igihe kirabe cyo gihe. Warakijijwe, nico gituma wasigaye mu ntebe. Warakijijwe. None abadakijijwe wumva atari wowe uzobabwira Yesu wabonye. Hishurirwa Yesu, mubwira uti nyereka aho mpagarara, uzobukoze. Nyereka ingene mpindura, ingene mpagaze. Inyifato yanje kwiye guhinduka niyihe kugira ngo ndakubone. Muhamagare muntu uri mu kibanza, kandi nagira ngo duce dusenga, twaturire hamwe rino sengesho n'abari hano imbere n'abari mu kibanza.
hariho abarikeneye. Duhamagare Yesu tuti mwami Yesu Kristo, tumutarikire ibiganza, tumusaba gutabagwa. Mwami Yesu Kristo, Mana nzima, ndakwizeye yuko wazutse mu bapfuye, wabambiwe ibyaha byanje, ni wewe mwagazi w'intama wishwe kugira ngo abanyabyaha baharigwe. Nanje ndimwo, uyu munsi ndakiriye uguharigwa kwawe. Ndagusabye ikigongwe, umbabarire rwose ibyo nafutanganije, ibyo nagenjeje kutariko. Umbabarire uwo ndi mubi, umpindure rwose, ungire icaremwe gishasha, sinsubire kuba urya muntu mubi nahora ndi. Ariko we uze muri jewe, umbere muzima, ungire muzima, unkure mu mwiza warundimwo, unkure mu bubi bwa Satani, unkure mu akameremere k'icaha. Ndakwakiriye Yesu, kaze umbere umwami, umbere umukiza, ube muri jewe, ungabe unganze, unkize ibyaha n'ibyago. Ndaguhungiyeko, ushire mu bazobana nawe mu ijuru. Kuva uyu munsi nanje nzogumamwo, sinzogutera akagere, nzogumana nawe. Unyereke ubwiza bwawe, undangire inzira yawe, umishurire ubukuru bwawe, umpe kuva mu bwiza ngenda mu bundi. Mpore ntera imbere mu rukundo rwawe, mu bwiza bwawe, mu neza yawe. Umugisha wanteguriye sindawuhushe, ariko ubuntu bwose bwawe ndabubemwo, sindabupfisha ubusa. Urakoze, ni mu izina ryawe ryera senze, kandi mpindutse umwana w'Imana. Kuva ubu gushitsa imyaka yose ndakijijwe, Satani ndamutsinze, kuko ninjiye muri wowe watsinze kandi wanesheje byose. Ibya kera biraheze, mbaye icaremwe cawe gishasha, mu izina ryawe ryera. Yesu umukunzi mwiza, amen. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye, ndabasengera n'abari mu kibanza muhaguruka. Ishimwe ni iryawe, impundu ni izawe. Uri Imana ikomeye, uri Imana igira ubuntu bwose. Haleluya. Shikanya amashimwe yawe ku gicaniro cawe. Orabashengera baseye. Oh, haleluya. Mukiza mwiza wahumanuye ubuzima bwacu ngo buguhindukire umugabane wisangije. Naba nabo ubogesheje amaraso yawe, ayo naturiye kuri bo mwami, bahinduke ishikanwa ryawe mwami. Ndatuye amaraso yawe yera kuri bo, ndatuye ko bahumanuriwe mu byaha byose barimwo, babivanywemwo. Ndatuye mwami Yesu Kristo ko bavanywe mu mwiza, bimukiye mu muco. Ndatuye yuko utanga igikorwa cyiza muri bo, kandi ari we uzogisozera, icagakiza nico gushingira intahe izina ryawe. Ubuzima bwabo mwami burokoke rwose, kandi n'imiryango yabo itabarwe. Ndacagaguye imvuto z'abadayimoni na Satani, akaroge, ibi by'ubupfumu n'uburozi ndabivumye, na ubasha bikibafiseko. Kandi n'abari muri iri koraniro bafise iby'akaroge, bafise iby'uburozi, by'ubupfumu byababayeko, ndabivumye, ndabisambuje amaraso yawe mwami, uko uhambaye kandi ugororotse. Inkurikiza imbi z'umwansi akurikiza abantu bawe
bavuye muri Egiputa, akabakurikiza ingabo ngo zibasange ku kiyaga gitukura. Ndaciye ko ibibazo byose bazohura navyo bazobitsinda aba bana bawe, kandi imbere y'ikiyaga gitukura Farawo niwe azohahonera, ariko aba bazosohoka amahoro mu izina ryawe ryera. Urakoze mwami wanje Yesu, ubarongoze kugira neza kwawe, barongoze ubuntu bwawe bwinshi. Ijambo ryawe rambwira ngo ngwino urabe Mesiya twamubonye. Baratumirana, nanje mwami nabahaye ubutumire bw'uwo nabonye. Ndaguhamagaye kugira ngo ubereke ubwiza bwawe mwami. Ndaguhamagaye kugira ngo barangire inzira yawe itunganye kandi ivana mu byaha. Ndagutumiye kugira ngo ubereke inzira yawe ija mu ijuru yera kandi yuzuye umuco n'ubwiza. Ndagutumiye kugira ngo kano kanya mwizigirwa uhohoshe ububasha bwose bw'ikibi ubuzima bwabo mwami, mu izina ryawe ryera. Ndagutumiye mwami kugira ngo ingwara n'ibindi byago bive ku buzima bwabo mwami Yesu Kristo. Jambo ryawe rambwira ngo ikorere ikirago cawe utahe. Ndatuye intsinzi idasanzwe mu izina ryawe ryera. Bwira wa mudamu musambanyikazi ngo igira amahoro ntuze wongere gukora icaha. Ndatuye ubuzima bugororotse mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Haleluya. None mwami ijambo ryawe ryatubwiye ngo ehe none n'igihe cyo kwemererwamwo, ehe none n'igihe cyo kwemererwamwo, ngo ku munsi wo gukirizwako nzogukiza, ngo no ku munsi ukwemerwa ndakwemeye. Ndatuye ukwemerwa kuvuye mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo. Hagarika abantu bawe ku rutare, ku gitandara. Hagarika abantu bawe ahisumbuye aho bari bari. Hagarika umuntu wawe ahisumbuye aho yarari, kugira ngo abone ubwiza bwawe mwana. Tubisenze mu izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen.